umuntu akwiye kwibaza ibibazo byinshi cyane nka Lionnel nawe ndazi byaramuciye mu maso turiko turabona novuga ku ruhande rwa Grâce hamwe na FANNY LAVINE kandi kwa tuzi ko Lionnel ari proche cyane na FANNY ari proche cyane na Grâce bebe bya bintu ni gute Lionnel ya bose n'abasheri banje bose ndabizi vuga kandi basheri bakabokoka kayabo tubwira uko nibijya bintu nibikigari Lionnel ariko bikibajya abantu ibi sindi ngo ndatawure ega ntuambwiye ikibazo mbazi ikibazo nkushaka ukimbaza ndakubaza nibikiri Grâce bafana na FANNY LAVINE nkuko nabibonye nkuko abandi bose babibonye ego ariko n'aba journaliste barabizi nabo nyene uwambere abizi ni Benisho oya navyo ndindira urazi gituma ubizi okay uravuze neza cyane ngo bagenzanje turi mu mukino bashiki bawe bashiki banje bakuru banje batonya banje saba sibyo ego mbo abafana reka ndabaha umuco umwe abafana nibatekereza twe twimvira iki kintu kimwe nimba vy'ukuri ndi umustar nkabanje kugira nigisha abantu gute noca ntangura kwisambura jewe turabe mbega izo mpande zose bakubapfiki byagenze gute twisunze zijya post ndavuga za Grâce avuga yuko abafana ba FANNY baramutuka ndagusaba iki kintu Benisho sivyo igihe kimwe narabikubwiye ariko ntabwo twari imbere ya kamera twanyuma ya kamera ngirango ndakubwira ngo ndakunda yuko umuntu wumva ariko aramvuga nabi mpamagara none kamera nikibereye tukabona post ya Grâce aravuga ati Gofadi wibuke yuko mu bakreye 3 fois turimwo kandi na Lionnel turabizi neza amatwa dusumira ari mu bantu batereye ivyumviro mbese mu banuvuga mu bubatse mu gatrafa Lionnel urabizi Benisho amatwa dusumira urakoze surse nayo no kubwira ikibazo uzo okay Benisho wewe ubushize wavuze ngo wasavye ikiganiro Abel arakikwima ya kubera kino yakikwima kwa nuzenya kwa nako ndakora ikiganiro na Libera oya nivyo bene ko ndakubwira ati urinze ubona ndiko ndagushigikira cyane Lionnel bace bavuga bati burya Benisho burya arico bumvikana ko na Lionnel cyangwa Lionnel yo bamuha amafaranga burya ndagushigiye cyane ubu kuramo amafaranga ikibazo ni kimwe hama nka kurondera ko aranzi yuko wewe mutumvikana na Lionnel ngo undondeye ngo nkangirisha ikiganiro ngo ushaka kuneranya Lionnel nabonye imenga muri abagenzi ikibazo kimwe nivyo bintu biriko biri muri iconzi canke baratiye iconzi media ntifisa ihagarara urumva Lionnel ndakwaze Lionnel ninaza kugurisha ikiganiro ukaba ufise ikibazo na Diko ngaja kumurondera guramo ikiganiro akambwira ati we ko ragirisha ikiganiro Lionnel sindaguye ikiganiro urazi gituma tuzotera imbere ryari urazi gituma tokima atokima je ikiganiro gituma tokiguha kubera nahereye kuri wewe ntaba yiyemere vyarimo. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor, this is Step Media, chain of progress for this industry Abuja Flavor, checking nyamukuru cyaba kibazanira bishije muvuga muri industry Abuja Flavor. Kuko tuma tubikora reka tuze dukingurukira Imana amadusura dukingurukira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are, dakunda cyane kandi big up sana kuri support bamutwereka. Berosha ku mutima cyane kuko tugera mu bihumbi 15 na byo subscribers kandi ibintu bimeze neza cyane. Hamwe no kubira ko bimeze nabi no washaka kuguca intege wowe mukunzi wa Step Media, novuga wowe mu boss, novuga wowe ugerageza duteza imbere mu byo byose tuba twifuza twama tuguhereza kugira ngo ubikurikirane kandi ubirabe biteze imbere bituzanira umusaruro. Yes ndakubwira ati ni muri rwa rugamba nyene kugira ngo duteze imbere novuga industry yacu 257 y'amareresi. Ndakubwira ati ndi kumwe n'abantu benshi cyane hamwe no bahamagara bose nibo kwira ariko ndagerageza kurondera bamwe nyene baboneka. Yes n'umuntu wanje kubwanje n'umuntu nkunda cyane. This the second time dukoranye ikiganiro novuga kuri Step Media 257. Je ko bwanje namuzi nka Lionnel ariko abandi bamuzi nka Papa Naka abandi bakamuzi kuyandi mazina bakunze kumwita mu mareresi agiye atandukanye yakinye yabitangwe kuva kera mbese yatanguye na kera na cyane gusumbana babandi nyene mu muzi yuko right now baba bari ku gihe. Guess ndakubwira ati Lionnel tuza kuyagana byinshi araza kutubwira byinshi kumureka ndamuha umwanya abaramutse hamwe no babwira ko yo bidondora n'ubashaka kumurengera ahubwo reka ndabwira baramutse gusa ndazi benshi muramuzi hamwe mu butazi Lionnel noce ndagucamenda amande right now nuvuga Lionnel biti Jemeze neza ariko reka mbanze nsome kwanza numva nyotewe. Soma rusose umwasagira iki? Sinzi nk'abafisa abansi. Nukuri kw'Imana. Jabansi nabo mfise. Je baranze mwaje sindabazi. Nukuri. Ndabaramukije mwanya kugira Imana n'imangazine nibwo birarira Imana ibahezagira. Amen amen. Lionnel ati rero nkuna abansi afise. Jewe jewe ntabonzi ariko bo baranze bo barakubuze we iwawe kubgawe nta mwasi ariho mbo urazi ndakubwira umwasi wanje n'ugwanko n'uburyajya n'ugwanko ndabizira ivyo navyo urabizira
ibintu udakunda mu buzima bwawe no kubesha aho ndafatwa wowe ukunda kubesha ndamaze kubesha cyane ariko ntacyo rero ngira barantahura ndagutahurega hajya rimwe na rimwe abantu b'abasore usanga bibagora cyane kuri kwibada aziko ryari ari umuntu yamwiye gati urazi ko Beni wowe uzohava wowe bakubesha neza neza ubaze kuba ubaka ukagira urugo rwawe ngira niyo bizoga babeshe sivyo kuko nimba utabifise mu bubasha nawe uzokubaka ahubwo uzohava usanga urushirije nukuri kwimana ibintu byose bitegura hakiri kare Beni manager niba ganda hari aho manager igihe koza sepende kabiri gatanu indwi igano ca mbere dukorana na Lionnel je kubwanje namusanze muhiriwe ariko umuntu uvuga na mugenzi we novuga na n'umugore wiwe yes Lionnel no buso wa mbere iyo nawibutse Lionnel ndatwe kujya musi ahubwo reka ndagufatiye ubuso wa mbere ukrea YouTube yawe Benishin witiranye ibintu bo yarabise YouTube imwe abantu bakoresha mu gukomanda ni magazine ntababeshe Benishu yarafise gahunda yo kuza kunyibarutsa naka envelope yanzaniye yavuye hagahejeje cyane igira kabiri ndabeshe igira kabiri naho mbe ya moto uracyayifise yarateye imbere azigafise safi sana ama ntabwo aribwo nani nkikeye YouTube wari wifise par contre ahubwo ni wari ubwayigire nuvuga ibe officialize ndakubwire ngo ivokagerera ku gihe cyangwa ikintu cyose Imana igikorera ku mwanya wacu no kuvuga iki je YouTube yanje niyo muri 2017 ya iyo kreyo Gmail Gmail kuko mfite ama Gmail menshi sawa iyo Gmail basi ni kuri iyo YouTube yawe mama yego sawa urakoze ntacyo sawa hama nuko yari bimeze amarero cyaturamu ivyumviro Lionnel kubwira ati ahubwo rero urazi tsangura umunyene nigano kirahari inunda kiravye Lionnel ndavuga ati bwa bundi Lionnel ahubwo Imana imuhezagire cyane amen kuko jewe kubganje mvuga ni Lionnel bwa bundi yarumvisha iby'abafana bari bamwifuza ko kuko je burya ntihari jewe n'abafana bari bantumye gusa navyo wamenye bambwiye ati burya nta kintu kitubabaza ngiyo tuko turaronda ibiganiro nuvuga ibikorwa vya Lionnel tukabibura tukumva ari muri 3 fois hariya tukumva ari mu vya Beri hariya tukumva ari mu vya nuvuga vya Sabasi hariya bikatubabaza tukavuga ati mbega Lionnel tuzomuronderera he mbega abantu nibe batazoba bakiriho Lionnel ivyo tuzobisanga ariko kuva ico gihe Lionnel ari bisindu vya akamo k'abafana arabikora gushika kuno munsi afise urubuga gwiwe kandi riko ruratera ruvuga intambwe cyane rugeze kwa subscribe nuvuga amajana 5 arenga Lionnel mu misi 3 gusa mu misi 3 mu misi 3 ariko ni mu myaka ingana dufatanye imyaka ntibari bwa iyo myaka ntibari bayimenye nuvuga kuva iyo misi 3 tutangura numva yuko abantu ibihumbi nuvuga 500 personnes sibake aba subscribers 500 nuvuga sibake Lionnel kandi ndabashima cyane ko nabo umutima ngawe ufise igihumbi n'amana dukomeze Igeze ariko nuko navuga ati rero Lionnel kubwiwe reka tubishimira abafana na cyane cyane burya abafana nibo bakora vyose byo Lionnel no kuri ndabubaha kandi ndabakengurukira cyane Imana ibamezagirire gose utubwira rero urubuga rwawe kuntu uvuga ku muntu atarabimenya gushaka kuri no mwanya YouTube yawe yitwa gute umuntu atarabimenya no utabishaka ego urumva kuko haba amapartage arabaho bameze neza kuwandika ko Lionnel film Lionnel N2 mbo irevre hari abayironda ntibayitora urandika ko Lionnel ucusanga ko profile yiwanje hama bacabibona n'ibindi bikurikira andika ko Lionnel ifise N2 Lionnel film andika ko Lionnel N2 kandi reka kubagora uhavu bibashira ko nabo nyene babibona ndaza kubyandika kandi kindi naco no muri description baraza kubona ko link ya YouTube ya Lionnel baza kubibona kuri iki kiganiro nyene baje kuja muri description baraza kubona link sivyo nega Lionnel tumushigikire kugira ngo nabajya novuga bajya ba petit frère bari muhira ntaguma tungishwa gusa n'amatelefone no gumasudira misi yose baguma baza ko ucu vyumva amadeni y'abantu abantu bakora amatelefone kenshi burya urazi ko nabagenzi baba police umwanya n'umwanya zomba ngo Lionnel bamufunze ko ari telefone y'abandi atahije Benishu babeshe Benishu mama we bafunga telefone Lionnel sio none asivyo rabeshe ndakureshuza guys digikorwa rero gishasha Lionnel ariko kuduha nuvuga ko ariko kitaraza nyine nuvuga kitaraba officiel ariko ni ryari kizoshika nuvuga ku rubuga ga Lionnel ijya filme yawe ya filme yanje nika mbanze nteri inkuru kwanza abafana banje sivyo abafana kandi abatera inkuru manager wanje ni Benishu Benishu ni manager mu buryo bwinshi burya mu manager si uguhamahira gusa sivyo hari ubutereziyumviro manager byawe hama Benishu yarangyamiye ndababwiza ukuri
hariho ibintu mbo abafana banje bakunda kubimbaza kenshi ndandazi ko muba mubifise filme ya mbere yitwa umukenyezi ya festival nari nabemereye ko ndayishira kuri YouTube Benisho ndamuhamagara Benisho ndabira ibi bintu ngo ejo ngo rinda tuzobona nago rindira nimwe yavuga ngo asanzwe abesha ntiyababesha nashatse kubabwira ukuri kwavyo ko mwava mumufata uko atari byo ko aramubesha ha mu mwanya wiwe ucuramugora mugaba mu nyuma nyene two turaganira cyambwira ngo mugaga ujya filime ngumenga ntigezaho yamaze gushaka ko kumenga cyandakauka rero cyandagira izindi nguvu n'aba boss nyene bariko baradukwirikirana cyandabategura filime yitwa Inyota y'umutima ya mbo Lionnel sinkunda kwishira imbere ariko ndakunda kuja hagati na hagati impaka njemwo gusa simpaka mbu wambe cyangwa wanyuma ariko ubwanumve ko ndimo urimwo mu bandi mfe kumva ko ndimo kabisa ntabwo ari mbi ntabwo ari nziza ntavyonzi mwese afise ko abivuga ndagerageza ndayikora ubu rero wari wo mwanya mwiza ambwiye ati je vraiment ndabona kantu kameze neza warashimye nawe igikorwa ni ciza cyane cyambere cyari ciza cyane ariko kubesha bitabaye urabona urabesha narubwiye ko igikorwa cyaje cyari igikorwa cyambere Lionnel kandi novuga bivanye n'ukuntu wagikoze cyari ciza vraiment ahubwo par contre turifuza ni warekura ikintu uvuga inyota ni wavuze ko ari inyota y'umutima iyikurikira nizere ko izo bari filme novuga muri ya yindi nyene wari wase gusohora none vyose ga ndabigukesha mutama hama mbo inyota y'umutima izosohoka ryari mbo kubera ikibazo c'amatara cagumye kimvuruga mugana ganda babwiye ngo mu minsi mikira bashikira ikibazo c'amatara kiragushikira kare bingorane kandi nawe urabizi bene biragoye nigihe turi mu gihe ciki rero gusa ndashimira cyane nyakubahwa uri kwarayitegura Belge yego vraiment no umuntu afise kwihangana hari mana arihangana gose bya bintu ntibafyina kabisa ayi urazi uko tanguye washushe ngo fye biracitse ugasubira kandi ngorane Nige muze mura haje ndumufundi ndiko ndakora telefone nateranije kabona amatara gacacika canegezayo harigere amatara aja kugaruka amapiece wasanze yatagaguritse hirya no hino uzanga ni stress birakugoye yes ni Lionnel ko ndavuga ati rero ni filme yawe ati rero Inyota y'umutima iri kwirateba gusohoka ku bwa Régie des Sons cyane ku bwa matara urumva ariko turizera neza cyane nivyakunda amatara akaboneka cyangwa ukaronka ahantu hari connection ya bien amatara adacika twizere ko umwanya n'umwanya ushobora kuyihabwa Lionnel ego egese bakunze step media 5 indwi je cyo no kubwira mu kurindira banzu ugende ugire subscribe novuga kuri channel ya Lionnel film ni Lionnel nakubwiye ni N2 ugire subscribe hanyuma mu kurindira ico gikorwa ca Lionnel ariko ndizera neza cyane ko twakoze kino kiganiro ndizera neza cyane ko twakoze ivya mbere ubu rero Lionnel twamuhagurukiye iyi filime muri nondwi ateza kuyirekura amen tuvyemeranye apana amen ategerezwa kuyirekura mwavyumvise mwe nababwira abanyakuba utegerezwa kuyirekura ndacakiye icyo twavuganye turahejeje none nibindi none twabutanze umuco sawa nzofuma ndamutanga umunsi mwe w'ikiganiro ariko filme ibiri ko ariko trailer yo iriko novuga iyo novuga filme yiwe Inyota y'umutima ariko rero n'ukundi ruhande je nca nifuza kubati mbega ku ruhande rw'amareresi bagenzi abo ubona gute bimeze gute ikibano kimeze gute nabagenzi umusangiye akazi novuga ko gutanga message biciye mu mareresi bimeze gute ego kibano kimeze gute mbo nkubu unye novuga ati bimeze neza afatiye kuri Belize mbanzi ngene bimeze Belize niyo kwizera Belize niwe tubana niwe mbanzi ngene bimeze abandi nabo vraiment aragiye tutatiri kumwe mugabo hariho nundi Belize Dudu mu misezi menga yaragwaye ariko ubona nibaza ko bimeze neza ego abandi nabo urumva nta bivuze sinabimenye canke ntavyuzi ariko ngira muranabonana basi ego turanavugana turi mu magroupe bameze neza ni bon ego Lionnel kubwiwe bimeze neza cyane ariko kurundi ruhande umuntu akwiye kwibaza ibibazo byinshi cyane nka Lionnel nawe ndazi byaramuciye mu maso turiko turabona novuga ku ruhande rwa Grâce hamwe na FANNY LAVINE kandi kwa turuzi ko Lionnel ari proche cyane na FANNY ari proche cyane na Grâce bebi bya bintu ni gute Lionnel bose n'abasheri banje bose ndabizi vuga kandi basheri bakabokoka kayabo tubwira uko nibijya bintu nibikigali Lionnel ariko bikibajya abantu ibi sindi ngo ndatahure ega ntuambwiye ikibazo mbazi ikibazo nkushaka ukimbaza ndakubaza nibikiri Grâce bafana na FANNY LAVINE bapfa
ntabeshe ivyo ntaco bindabako ntabwo nja ninjira mu bitandaba hama ikindi mugabo nkuko nabibonye nkuko abandi bose babibonye ego ariko n'aba journaliste barabizi nabo nyene uwambere abizi ni Benisho oya navyo ndindi urazi gitumubizi okay uravuze neza cyane ngo bagenzanje turi mu mukino bashiki bawe bashiki banje bakuru banje batonya banje saba ego mbo abafana reka ndabaha umuco umwe abafana ni batekereza batekereza none ikintu cyabaye cyatari n'igiki nta nakimwe muri ivyo bibazo muza mumbaza n'ivyagute umuntu batakina rimwe cyabaye nta nakimwe ndakubwire Benisho dufate uvukana na CK muravukana sivyo papa wawe yabaguriye niwe yabagurira vyose uno munsi usanze CK yatwaye ifunguruzo y'imodoka avuga ati none nk'uyu yarafite amagahunda ibiki n'ibiki urumva ariko ntibivuga yuko papa wawe abanga sivyo disons akandi karorero ni kamwe mukunda kuraba imipira kera nkishushe mu vy'imipira Real Madrid na Barcelona twumvamwo Messi Real tukumvamwo Cristiano kugira turabe umupira twayirabira kuri ekra imwe turabafana twese sivyo beshaje kuko turaraba Messi ati nguye kajuna bafana Barca ariko naganda babwire ngo twaba two turaba ekra imwe urumva ariko ntagwa nkuru barurimwo kuko bajya Messi na Cristiano baravunana inyuma ya kamera baga bro fresh vraiment twavyitwayemo neza hamara nkaca ntangazwa n'abantu baje ngabagatumunwa mu bintu bitabaraba ego urumva kabisa ego ngiyageje kubiraba sinibaza ko Grâce na FANNY hari ico bapfa mu vyukuri niko ndavyibaza niko ndabiraba wowe ubiravye nk'umuntu ari hafi yabo kuko normal sinomva kintu bapfa muri vya film mugabe kibazo kuko urazi ko n'abafana ba Barcelona n'abafana ba Messi hagiye babaterana amajambo yerere urumva gacha wumva umenga Messi avuze ngo kandi shango hari menga ngo umufana wanje ariko arahohoterwa mugabo wundi mwanya Cristiano na Messi bicaranye bareka share agurumva reka tanze twicare twiterera inkuru ico nosaba abafana mu majambo make muri filme ndundi irakingiwe kabisa kuko twe twimvira iki kintu kimwe nimba vy'ukuri ndi umustar nkabanje kugira nigisha abantu gute noca ntangura kwisambura jewe turabe mbega izo mpande zose bakubapfiki byagenze gute sivyo ariko ibitakuraba yirabire hasi hama urabe irevre nimba baba bafise n'ivyo bapfa krende no babwira turavyo twatwo turigisha kabisa eske societe twe tuyihereza iki kabisa eske barako baraturaba baza ngaye imbere nkavuga ati agenda umufundi yemera ndakora telefone neza nkagira ibi nibi byose ni sawa ariko unzaniye telefone yawe nkabanza kurya amapièce abari kibazo bro ko tugakora mukoza emete ukazana nkaguhindura batterie sivyo turaba dutanga ikintu twatura ndavuga ngo je suis star parce que nzi yuko shwa kuva kuri no ntebe nkashikajya nkacamfa kabisa ivyo mfuye nagenda kubwiye ni telefone wayikunze kugira uhamagare madame uyimuhe urashaka kucumuga ati ikiziga cyatugeze muri wa karede ngurumva rero ngo none ko yarafise telefone meze ngo nta twabonye twayitwaye none si classe sans suite rero ndiko ndabasaba mwanya kubahwa bagenzanje ba boss banje dukora ikintu twibuka yuko Imana ihari malgré tout ivyo twokora aba bafana bose ivyo butunzi byose ufise umenye yuko hari aho ugera none nitwagenda twamaze kwitiranya n'abantu ari gihe uzosanga Benisho ari umukuru afise urufunguruzo rwo mu muriro ukavuga ngo yego Lionnel wewe ngo nikirungo were jango jariya mu muriro w'umumuri sha problem cyangwa ugasanga ndamusanze mu ijuru ngo ngo mwisura zina mbangamira rero nuko ndavyumva dukore neza tu yes Lionnel ni mugabo uri kurabivuga wewe no kuvuga ku ruhande ukuvuga muri sense wowe bitawuramwo ariko novuga ku rundi ruhande nk'umuntu novuga bimuca mu maso kujya we abibona akabona ati FANNY LAVINE wewe atuma abafana baje gutuka Grâce deja ivyo FANNY nimba bikora ivyo si vyiza urukurumva ariko urafise icemeza ko yabatuma ndiyo preuve ntayo dufise ariko ushaka nange preuve oya novuga twisunze zijya post novuga za Grâce avuga yuko abafana ba FANNY baramutuka ndagusaba iki kintu Benisho sivyo igihe kimwe narabikubwiye
ariko ntabwo twari imbere ya kamera twari nyuma ya kamera ngirango ndakubwira ngo ndakunda yuko umuntu wumva ariko aramvuga nabi mpamagara none kamera nikibereye mpamagara ushire hajya nanje ushira mvuga ati Lionnel mufise ico mufana Benishu ikihe mufise ingorani ya hamba je ndavuga ati Benishu namutije inkofero ntarayinsubiza canke Benishu twakoranye kiraka agira ibi nibi hama nawe uvuga ati sha Lionnel inkofero nakubwiye ko bayinyivye nimva utomba barira nta kundi nimva nondi ndihisha abantu bavuga ati ndiha n'abantu babihari sivyo ndabasabe aba journaliste benshi nacoma mukamisha ibintu bitagira epfo na ruguru kwa grava ariko kurundi ruhande nk'abo bwa star mugize ibintu nkabijyanye nuvuga ku zindi media baba banose content ivyo onye kuri media deja onye akazi kaba kabonetse nk'abo bwa star deja ariko naho hari gihe naho nyene ushobora guhimba nabi ugahimba inkuru aho kubaka iza gusambura kabisa ati kubera iki none ugiye mbo ego irevre hariho umaze kuba uri umuntu abantu bashobora kurabirako hariho vyuheba agenda umufundi w'amatelefone nimba naje ngavuga ati aka kazi niho kantunga niho kagiye kumbeshaho je n'umuryango wanje nimba naho ramfise ubukuboko nimba naho ramfise ibindi bitagenda ndabiheba kugira kubera kuneza y'abandi rero natwebwe tuba tuko dukora ibintu dushisha kwa amaposte ariyo nyungu ni sawa atariyo nyungu twobiheba kabisa yes kurundi ruhande bakubwira bati ngo iyo abantu bariko baragwana abantu bavyungukiramwo baravyungukiramwo hari utora amarori hari utora telefone hari utora amashanete none zo sinyungu zo kugwana utirera journaliste namwe niko mumwimereye oya suko bimeze mvuga ari abantu baba binyegeze navuga mu mesha makuru ariko ugasanga siwo mwuga wabo sivyo nega Lionnel ariko sanga bafise izindi target zabo ariko badashaka kubaka uriki bashaka gusambura sivyo nega Lionnel ariko kurindi ruhande dukoresheje nivyo tubona novuga ku mbuga zanyu mwebwe novuga kwa Kiswahili wanasema vio vya jamii mwebwe novuga ivyirore twebwe dukunze kurabiramwe sivyo nega Lionnel tukabona ati fana ariko aridogera naka hariya ngati mbeburya naho bavuga ngo na buzz beburya ibintu nivyo bari ivyo nkabona Grâce ariko aridoga hariya hagati mbeburya ibi bintu nivyo bari ivyo bikaba rimwe kabiri gatatu kane Lionnel bigaca bidutera makenga twibwe tuba turi nyuma ya kamera cyangwa tuba turi nyuma y'izo post Lionnel icyo mbwiye ciza mbwiye ngo haraho muba mukamisha abantu bafise aba YouTube mu mbabare none ko jewe mutaranka basha nanje nisi ndabakamishiriza kwe oya sugukamisha Benishu kuri ivyo vraiment nibaza yuko nta vyinshi ndabiziko ahubwo ico no basaba ko je bose ndabafana badutumire ko mubabazi ntimuvuze ko maragukamisha mukamisha twitoreye dushanete twatakaye sikewe nta no kuvuga kwe sikewe meze neza igese ariko kuri ruhande tukabona post ya Grâce aravuze ati Gofadi wibuke yuko mu bakreye 3 fois turimwo kandi na Lionnel turabizi neza amatwa dusumira ari mu bantu batereye ivyumviro mbese mu banuvuga mu bubatse mu ga 3 fois Lionnel urabizi Benishu amatwa dusumira urakoze source nayo no kubwira urabizi ariko waravyumvise source nayo no kubwira reka rero tuvuge ko twarose source oya source je wanje ndayifise kandi ndisi ariyo ariko wewe nayo no kubwira sino kubwira naka kandi muri journalisme ndazi urabizi sananje nibaza yuko ntavyuzi ivyo bavuga rero sivyo ibi ko unuvuga uri muri bamwe batereye nuvuga icyumviro mu kubaka turafa babatereye nuvuga canke bo bari bicaye nuvuga muri ya nama ya batatu ya Grâce Fanny hamwe na Lionnel agaca nuvuga Albert agacaza mu nyuma kujya Grâce yabivuze kuri statut yavuga ati wewe bujya waje mu vyuzuye Jego sico numvise cyambabaje nuko ntarabaha nanje ngo ashongo mwitore dushane umve magarukira ivy'amasho so oya ivyo onye nibaza yuko naje mu kiganiro cerekeye filme wanje mana yaje so nico kimwe hama igisigaye naco natanze avyanje nk'umufana wabo no tuvuze ko Lionnel tuvuze ko Lionnel ari muri bamwe bubatse turafa tuvuze nabi erega ndabwiye Benishu nkuko no wovuga ati sha Benishu yaronse amavyuzi kubera yatumye Lionnel umuntu wese afise uko avyakiye abivuga ibintu nimba ari kuvyumva bifatuko nimba atari kuvyumva uti rero sivyo rero ibi ko wagize icuterera muri turafa ahigeze no musi novuga mu mushinge hari
biravana ingene ubu bifashe novuga muri ya trio twariko turavuga ko bwa Ego. mbere twabona Fanny novuga Grâce hamwe na Lionnel warambonye nari ndimo wari urimwo ya utambonye no mu ma competition menshi ari mugiye gutora ama award amafoto arahari nubundi ariko jemana none ikibazo kihari reka numva ikibazo kihari oya ni kubera yuko niko ndakubaza ibintu deja nuko udashaka kubigishura kugira ngo tumenye ukuri ama tubandanye neza na neza kugira ngo tumenye uko kuri na kuko ni benshi cyane Lionnel babibonye ariko nibigeze baronka umuco nyawo Benisho ya uri umugenzi wa Truaf ya none je nabibabwiye uri umujournaliste uri umugenzi uraduhamaganye nk'ubunyetse twica nkana ambwa ahantu hameze fresh hari n'akayaga vraiment ngani kuri mwongere munyumve ava ko umufundi w'amatelefone akazi wakora akazi kameze gute imbere ko nkoraka mpejeje ishuri nagiye gukora muri JB Telecom telecommunication mvuye muri JB Telecom nja benevora kuri Radio Maria bas aho nyene gisho kuzo step media kabiri gatanu indwi nakubwira ati Lionnel yagerageje gukwepa yo wasishobora warumbagije nakora iki ubwato banacho na deja source mwayumvise yarigeze kubumesha makuru wo kuri nderagakura ntiwumva ko tange kubesha kuri Radio Maria voilà ariko ntaco Lionnel ariko kuri ndi ruhande wowe ngira ivyo ubona ngira uri na proche yabo ngira urafise ico wokunganira kugira ngo ibintu bisire kugenda neza cyane nkatwe bw'abafana tubona umenga ntibumvikana ndiko mvuga ku ruhande rw'abafana ariko ni bimwe nababwiye Lionnel Messi na Cristiano binjiye mu itere baramukanya bro fresh meze fresh ariko bashite mu itere bakavuga agapira ni kiki ufise amagara arahera kandi umupira uheze basi bakora bro pressa umva rero icyo bataza abafana rero nuko ba inbox hariya ibintu bimeze neza cyane usanga na compare ko bavuze ngo no mukino wa film mukino wa football byose ni mikino byose ni jeu abafana rero niduhendwe rero bijya baduhereza ariko ikibazo kimwe tuvugana ukuri benshi ndakoze film nawe urakoze film tuyisoreye isahimwe mpamagara abantu mwashani muze muri film yanje hama nawe usohoye film nuvuga ati namwe ugakoka ugahamagara abantu none ibintu biko gituma abantu mwese nibiki habaye iki embouteillage Fanny Lavine ari ku kazi Grâce ari ku kazi hama abafana nawe gatutanga ngaho yo basha yo nibiki murakoze kabisa igihe wakunze wa step media kuri gatanu indwi je kubganje Lionnel nagerageje kugira ngo aduha amakuru nyayo kugira ngo makujya nyina kubwira ati dokoza bibiri update ariko Lionnel kurundi ruhande yagerageje gukwepa ariko ntaco araza kutubwira nakantu gatoyi ariko tuvuga yuko we na Grâce mwumvikana kujya wabitubwiye turumvikana kujya novuga wabitubwiye kumvikana nabandi bose bimeze neza cyane na Fanny hariya ni bien yo ndakwerekana message byo turasanzwe tubizi gusa ikintu ko kiratubabaza nkatwe bw'abafana Lionnel niko mudashaka kutubwira ukuri mutwereka ibintu bibi ko mwashwanye ariko mudashaka kutwereka bya bintu muvugana inbox ko ibintu bimeze neza mbo jewe kuri bw'iwanje ndakunda umuntu ambwiye ati iki wagize niki ubwango amenye nisiguramo jewe yandi umbwiye nisigurire ku bandi kica kingora navuze muri sanse yuko nanjye ndumufana ndabafana urumva rero ugiye kumbwira kubeka yagize izi post aho mba ninjiye mu bitandabo umbwiye ati kubeka ifane habavuze yuko we Grâce nimwe mubajije impamvu yabigize bijya jewe ndakubwira hari ibintu bitabindaba yego ndashaka kumubaza ati none bivuye kuki kuri kigize akambwira ngo bambwiye nabi biki ariko none ndabihindure kwiki gabro we nakubwira nabi Fanny warambaje ati kubera iki muko murashwana na Grâce mufi biki urumva hariho ibintu je ntaza ninjiramo kuko bajyanye n'abafasoni urumva abantu biyubashe deje hari ibintu utapfa kwinjiramo bro barakuze sabana tirero hajya nta numwe afise munsi y'imyaka 25 muri bajya bose nta numwe ataraja kugisa none sasa umwana ari muninde hama muje ngamu panic imitwe mugiriki ariko twebwe urumva baradutahura twebwe menshi makuru deje uraza akazi katahura ndabisubiyemo narabivuze kwa kuri Fresh Studio aba journaliste bamwe muratsumurira atamuri ruhari muri ko marondera ama views ataye mukwiriye ikintu cingenzi muri journalism nimba mbo sindabigarutseko kandi shatse kuvuga ivya politique kera mu myaka tukiri bato sivyo intambara zikahari hariho amaradiyo barumva ati hariya habaye intambara bakaza mu Burundi bakabaza igihugu bimeze gute bakavuga ibi nibi
hari abajournaliste binjira ishamba bakabaza abagwanyi bimeze gute nibi bagaca baza none ibiko mwabivuze mwese hakwi niki nukuvuga ico bashaka cari giki n'umugambi w'amahoro kuko abajournaliste barabaza Lionnel wewe none kuri mwishamba ushaka iki je shaka yuko Benisha mijya nkofero agacaza Benisha none wewe kubera udashaka mu nkofero je shaka ibi nibi acakora iki baca bahamagara wewe parce que waba baje kumbaza bakambwira ati je kibazo niki ariko nawe yambwiye kibazo ko ari iki baca bahamagara nico gituma haci haba inama kugira ngo bagire amahoro urumva amasezerano yarusha abona bati okay bwawundi rero twarihenze none ka Benisha ubu none mu Burundi ko mara kabisa bimeze neza cyane kino n'abajournaliste mutobikora muri iyo ntumbero kabisa Lionnel cyadutumye ati turondere Grâce turondere na Fanny baduha umuco yagize amastati sivyo muce mufata murondere Grâce tubwira ibini muko murondera isaku hama Fanny muramurondeye rega Fanny yatubwiye Grâce ni yakwepa Grâce ni yakwepa ndabindi abastare bo ngamu Burundi mufise byo mwiharaje mudashaka gutanga inkuru ndakubwiza ukuri ukabona umenga tuje kubatungira nkava mu bintu vy'amafilme imbo mu journaliste ukuri kwimana urarahiye ukumva ngo je karanyanyaye karanyanya nzofumanza ngaho kuri mwebwe ndabasaba akazi kuko sinzova nje kubaza akazi nzobazanira ico nshaka gukorako nta muntu numwe ashobora kukwima ikiganiro urazi gituma media ni kintu cambere cubaho kabisa none gute no hava nsuzugura media kabisa uze abatwara abashefu sivyo umusaba ikiganiro umusi wa mbere irevra ashobwa ati bana nta mwanya afise ugira kabiri mbega ashaka gusaba umuntu atinya media abafise cyo yagiriza abafise ibindi vyiwe rero nawe cugenda ukamwambika ibara vyashaka vyose hama cyo ati ingo none vyisigureko Benisha kije ntatinya ntangago donatira tiko ntazije ntatanga majuru Lionnel gabiragoye je ko meze ni komeze sinzi kwihisha byo ati rero musi wanyuma ikiganiro shingena ndakwambika ibara jewe nta muntu numwe ashobora kwimika ikiganiro ufise uburenganzira ufise dushaka kumbaza je ntavyo mbanzi urumva nkuko wabivuze waji wanje nanzi kuje kunyibarutsa kuko wari ufise urundi rusakuru kuza abafana baragutumye sivyo gutubesha rero ujya musi na kuvuga ati iyo wavuga ati nje kwa kiganiro avuga ati oya Benisha Cengira presentation ya kwibarabara abajournaliste nimureke kwica akazi mu minsi iza leta izovuga ati ubwo buTV bwose ni mu bwugara Lionnel wavuge kuri kwa Benisha ondera Benisha umuzana Benisha wewe ndaguhaye uruhusha rero ibintu muko muragira ntibiba uri haguteranya bene gihugu yaguteranya abantu bari kubarubaka igihugu ubwa mbere twarira turusanga ngo Burundi hari hadominywe filme z'abanyamahanga ariko ubu je merci kuko mwana wama tuguma turi mbasha filme yasotse ni ariko Grâce ya media nyene twebwe nyene bamenyesha makuru Grâce ya media ariko siko kuri niko kuri nose bamenyesha makuru twagize kuvu none Benisha kuje mukuri ubuzima isoka ryari ubuzima ya Sabasi menga ni chaque vendredi urakoze hama umupfakazi isoka ryari menga ni land kukibiba isoka ryari shaka kiumenga Inwa cinema isoka ryari land nayo menga dai Kanyana isoka ryari vyose avuga ngo umengo bivuga ngo apana ngo kubera Grâce ya media tuvugisha uko mwabivuze neza yuko ngo habaye intambare ho mu mwungukira twe tuvugisha ukuri ama media hari yakora neza nakora nabi kubera ko muri internet mufisemo ubwanaganda babwira turacari bato sivyo nivuze ko twokora ikintu gatwubaka igihugu simpaka ngo urumva ko ari aturonse aho dukurikije Benisha biraryoshe gushamwe umutahe uvuga ati ndiko ndakorera ariko kurundi ruhande Lionnel ni hamwe nyene nawo umuntu abikurikirana ukaturaba n'uyu muntu ukura abikurikirana ugasanga kugiye kumusaba ikiganiro akabwira ati burya yajuje kunyungukira ko Lionnel wakora inkuru ukaza wumva guhaye nuvuga umutahe ukuri kwa OPG hari Benisha uri mukuri kw'Imana uri confident yawe n'Imana kora akazi wisunza Imana vya vrai ibisiga byose n'amanyanga Lionnel vya vrai Benisha jenge ukira filme ubwa mbere navuze nari muri club abagumya banga naratamba ikirundi ndakuvuza ingoma hama ico gihe hari higeje abatimbo bagiye hanze ntibagaruka Grâce yarambwiye ati we uguma ntusoye kubijya mu byo bitimba ndabiheba nja gukina umupira ariko nagenda kubwire ngo abanci intege niho bavuga ati ntawe uzoshika ngiye mu vya filme benshi bavuga ati yo Lionnel muri filme agiye kuba indaya ruhebwa urumva ariko biva n'icuba washize imbere target yawe objectif zawe bivuga ngo fata kakazi nk'umuga wawe uzosiga
uzosigira n'umwana wawe nimba Lionnel umpaye ikiganiro umujournaliste ntabahagaze umujournaliste burya ni umuntu nyene abari hagati ni kidaje kiba kiri hagati yifana awushizemo coca irajama citro irajama amuse irajama urumva bivuga ngo uhagarare hose ikibazo uzo okay Benish wewe ubushize wavuze ngo wasavye ikiganiro Abel arakikwima ya kubera kino yakikwima kwa nuzenya kwa nako ndakora ikiganiro na Libera oya nivyo bene ko ndakubwira ati urinze ubona ndiko ndagushigikira cyane Lionnel bace bavuga bati burya Benish burya arico bumvikana ko na Lionnel canke Lionnel yo wamuha amafaranga burya ndagushigiye cyane ubu kuramo amafaranga ikibazo ni kimwe hama nkakurondera ko aranzi ko wewe mutumvikana na Lionnel ngo undondeye ngo nkangirisha ikiganiro ngo ushaka kuneranya Lionnel nabonye umenga muri abagenzi ikibazo kimwe nivyo bintu biriko biri muri muziki hagati ya Edison na Satbi ya none Benish tutabesha uri kurakora akazi kawe ndaguhaye amahera ngo ungire promotingira ibintu ikosa ufise niri nta kosa ririmo promotion barayirihira none ikosa ririmo niri abo bantu bavuga ngo kuya ngo babagiranye na nakabagiranye na ahubwo la plupart nuko bimeze je ndakubwiye ati reka tuvugishe ukuri bihere kuri FANNY LAVINE FANNY LAVINE bo kuntu ndamuvuga ndamupromotinga ndamugirisha ibiganiro cyane vyatumye ari nabandi kumbure batavyumva kumwe niko no bivuga bacha bamuvuga ati burya tugiye kwa Beni tutumvikana FANNY burya nivyo bari ukuntu rukuru vyumva ariko kurundi ruhande je nkavuga bati ntimurabe ngo jewe ngo je na FANNY ngo kwera ngo ndamushigikira cyane kujya nshigikira FANNY ngo shobora nshigikira ubundi none ikosa yo gushikira umuntu niri nico kibazo ncambaza rero Lionnel rero nimba ico kibazo cubaza ndaba journalism yawe ngene kurayikoresha je ndayikoresha neza ku ruhande rw'iwanje ndayikoresha neza ndayikoresha neza rero uvumwa na benshi gatota sivyo iri kindi kintu ntariko ndatahuye ushaka kuvuga ko navumwe na beji rero rega bana yaje oya sukuvuga uko nimba baravumwe na beshi rero nivyo oya siko bibeze cyo shatse kubwira ni ikintu kimwe Benish iconzi canke baratiye iconzi media ntifisa ihagarara urumva uhagarara rero ndakwaze Lionnel ninaza kugurisha ikiganiro ukaba ufise ikibazo na Diko ngaja kumurondera mu ikiganiro akambwira ati we ko ragirisha ikiganiro Lionnel sindaguha ikiganiro tuzotera imbere ryari urazi gituma tokima atokima je ikiganiro gituma tokiguha kubera nahereye kuri wewe ntaba yiyemere vyarimo uva tuvuga ko batiyemera rero none uba wiyagize none ndakubaza nimba atari bimwe harize navuze hariho abantu bavuga ngo urumva ngo kubera yuko ngo Benishu uri ngaha ngo kubera urumva izindi entere wewe urampamagaye Lionnel ndakere ko dukwana ikiganiro Benishu nigeze ndakubaza gushaka kumbaza oya nta n'umunsi warimwe vuba ivyo nje ntavyo nokora kubera wampamagaye ndakwitaba ushobora kuma enda kubwira ushobora gusanga nyene ari nk'umuntu avuga ati je nshaka ndamubere manager haca nanga kuba none ubwo mbazi bikini ugaca usanga uraza akazi nkoro gatanga umwire ugaca usanga rero ngiye kuzibira nari ndose urumva rero bivuga ngo ico no basaba abacteur abactrice ugurura imitima baba stari bukure apana abastari ngo je uraziconde ivyo byaraheze urazicura mbwira umuntu muri aba bose bariko barakora umuntu arakina film ari umwe ayiheza ari umwe nta numwe none nimba ata numwe Amilove no yambwiye ngo Lionnel ngo uri ndaya wa mafilm kubera ikura ngo amafilme yose kuko mafilme yose mbandima ya ndi ndaya nyene nubu nawe ufise yindi mama gadukinana parce que je suis star bivuga ngo Benish nkunda kubwira abafana banje bari proche nkunda kubwira ati nimba ari ikintu nsaba Imana nze name nuba umuntu yankunze ntazi kabisa umuntu yankunze ntazi no kuvuga iki mukuru wanje arashobora kunkunda kubera ko yanka ko ndamumara amazi uko nabivuye azavuga ati yo nujya ariko umuntu ntahanzi amboneye ku ma TV Lionnel no kunda gukunze Imana iguhezagire bimere kuno kabisa acha nza kukugarako nukuri kw'Imana ndabasavye tanga ibiganiro ata mwanya mufise vugisha ukuri ati nukuri
nta mwanya uhari guhera rendi gushika rendi zafise zigahunda turinde yindi rendi mugasi nibaza yuko uzokwama muri iyo rendi hama ikindi kintu naco ambo Benishu urakunda kubikora mugabo nawe nyese nuko sindabibona ku bandi mativime ku bandi banuza benshi urakunda gusanga abantu kuri tele cyane gose basange kuri tele rero hama uyatsire hari bariko bifatira ivyabo ndagu telefone muri kuri tele muri hehe oya ntajura kumbwira adresse mu journaliste gute utabuzi gucengetera rondera makuru Lionnel mushaka kwaza bangubitire kuri siki yashaka kubite bute bagukubite deje umuntu wamagaye siki yamusavye ikiganiro arakwibye uca musanga kuri tele ntava gukubita gabute none nimba henda kubwira ikintu kimwe Benishu mbo sinzi uko ntaraba umustare canke naho ndiko ndavyiga sinibaza yuko ari umuntu mbo nivyo niyumviye none aba yiyagize ikaba yansika cince kibazo mfise Lionnel ariko naho nyene turashobora kuba turaba Benishu urakunda guteranya rimwe na rimwe jewe hariho ibibazo muza murabaza bitagira epfo na ruguru uvuze guteranya rero uvuze guteranya rero urambaza ngo mbeje mwarafunga imfume ndaguhana bitanu mugabo oya none ndakubaza filme Lionnel ndakubaza filme kubera abantu baba bakeneye kumenya burya niho bibaze yuko la plupart ya monde tugeze mu bibaza ko abantu bakunda ivyiza Lionnel ntubizi none mwakunda ivyiza abantu ntibakunda ivyiza kandi kindi naco kuri ruhande reka duhindura abo bantu rero tubahindure abantu birukanye n'umwana w'Imana uzobashora wewe urazi igituma yavuze ngo mwame mwiteguye ko ntimuzi umunsi n'isa reka tugerageze nesanga tutarafatisha kabisa ntakundi Gates rakoze Stephen kuri 5 iyo duhe na Lionnel nuko nyene twaba duharira gusa n'umuntu nkunda mu bakinyi b'amarere sigamana ari open nawe bamwankana arakubwira ati Beni burya ahantu burya bari kugira gutya canke Lionnel Beni ndifuza yukumbwira yerere nagize nkamubwira ati Lionnel burya ibintu bimeze kunukuruko ngwango sareka tuzobiraba gusa ikindi kibazo Lionnel nca nifuza kubaza nawe agarageje kunkwepa ndazi ko ufise novuga notion itari nke cyane muri journalisme mugabo ndazi uva ngaho nyishuye Lionnel nababwiye iti bafise trio y'abantu batatu bari bafise trio y'abantu batatu yari Lionnel Grâce Benishu Jose invité que antake Lionnel Jose two turavuga novuga ivyo waciyemo novuga ahugeze muri karere yawe ahugeze kugira ngo ijya filme isohoke ni kwera hajya hanu wahereye sivyo nega Lionnel ako sinahire muri truaf oya ntiwahereye ariko warahaciye ariko urafise ikintu wahizemwo urafise ikintu wahizemwo uri kumwe na Grâce ariko inwungutse kuri Grâce sivyo none ga Lionnel yego ariko inwungutse kuri Grâce yes ati rero Lionnel twarabonye post yiwe ku rubuga rwiwe avuga ati ni indirimbo y'abantu baraho twakuze cyane Ryan Story akubwira ati uno munsi ngo turaha ngo ejo ugeze hariya uricaye urahashitse uricaye uribagiye abo mwavanye hariya mbare ndakuvugirira tubwire target y'ujya muntu yari ndega Lionnel target ya Ryan Story ni wari ko riribi ndayivuze umuyumvirize jewe ucumbwiye Lionnel tuvuga ati rero ariko targeting umuntu mbega nyamuntu yari inde nta nivyo nzumbwiye targeting mubiki nuvuga umuntu warukura sikiriza ijya message ubona ko ndashikiriza ijya message umuntu arahashitse aho yavuye mwavuye deja mwaramufashije mwarapamana urugamba et puis arashitse hariya kuri grade iri hejuru aricaye ujya muntu yari Lionnel niwe yicaye hariya wariko urivuga ndayikubwira nakinye filme ya mbere umukenyezi nubu nta nico wigeze uyimbazako nta niyuzi waraherutse umbwira ngo fresh nca ndabika hama ikindi naco ngeze kuba fana sensa mu minsi zose ndosaba no kuzandisha message Imana ibindinde nzuzugurisha ama message Imana ibindinde wewe uzogushamburira zo nkurikire ndamubwira nzomuzana tiyaje kwishura message ngo ndakwereka aho yicaye burya nakwishura ntavyo nogira sawa we nzoguteza abafara nzobana hajya nukorera zona kuzana abafana barabizi vraiment icaka bigituma warivuze igituma ni kubera ko nashatse kwivuga abafana bacu batangaga ama commentaire ivyo ntinye kwishura ntaco ntinye kwishura mbaza nashite kuri start telefone yiwanje je nayiguriye ama mega nayi wanje nije nayishiriyemo Ryan Story ndayikunda Eric ndabakunda vraiment wari wakumbuye amplice dose atarayiposta muri Mama Grace na Fanny bariko barashwana mbenda kubaza iyo niyo wumvise wokorerako narakize story ya Gaini na Abel Gaini na ntaco wigeze uyimbaza ndose ndaza kuyishikako sivyo hari ama post menshi Benishu ariko ukora ndakunda bwiza ukuri
umuntu wese nkunda kubesha kuri telefone he ndayishize ngano nese je umuntu azi ko ndamubesha canke ndamujyaje anyegeye tuvugana amasomo yawe telefone ushobora gusanga nayihaye na betera akasanga icumise katabizi ko rimwe na rimwe betera niwe nkora kuri telefone gusa na wundi kabisa ndakumbuye ba petit frère hari yari reka ndabakumbuye bajya ba ntumbwiye ngenda muzana barafise babikuye reka uranyumva atanga no kuntu Yes, akoze atembeza kabiri gatanu indwi Lionnel nakubwira ati Benishu icyo nabeshe muri giki icyo abeshe muri giki muri ndirimbo oya no kila muntu wese deja bafite deja mutavuze izina naho navuze wewe ntacyo bitwaye kubera iki ubahereye muri Bujahid barakudugije ibitugu birakuze sivyo shibatera igere ariko sivyo shaka contrary yeze Benishu z'umwana mubi urumva none wanavuze wewe umuntu wese indirimbo ikorako niwe nayihaye reka basi kurundi ruhande dufashe ivyumviro by'abafana reka tuvuge ko Fanny Lionnel na Grâce baramufashije bamushikana hariya aca batera kagere aca izanira libere kujya Grâce yavuze ati wewe waje mu vyuzuye ariko mwumvise gituma nkunda kuvuga ko Benishu ateranye aguma mbaza ibintu cyane wawe oya none unkujya batanze example kuri jewe ntatanze kuri CK najereka ntage example kuri wewe reka dutange example kuri Lionnel jewe mu example kuri jewe siko reka tutange example kuri Lionnel kera ndagutera inkuru dimanche kuri RP abahora bagira ibiganiro bya politique bakabahamagara yerere urumva rero nimba ushaka amaviews akomeye kandi aryoshe hamagara abantu bumva nyine bafitanye ibibazo naje ushaka wavuze nde jewe wewe Fanny gaga na wundi na libere nawe nyine narimwe kwera yaravuzwe nawe ha mucu duhamagara jewe mugace nzoba nitomboreye sho mugaje nta mwanya w'amasho sinzi kwidandaza Lionnel burya niho wavuze usanga nawe wenyine bikugwako canke usange urumwera kujya nyine urakora bitubwira je nabwo ko ndumwera utubwire ko wewe uri kaka nyene kwa kundi nyene nka kaka naba ari muto kaka usanga afite ijambo rinini hagati y'abashikiwe nabo bamusumba imyaka bajya kandi nabarusha n'imyaka aho no wabwira ati ivyo no muragira sivyo ivyo no muragira nibiki aho no wabireka aho ni mwobireka niba bimbwiye allo yeso kuza sependa kabiri gatino je kubganje ndagiye gacane ko turakara ikiganiro ndagenda gutenga je ndakuvuga Benishu baramuteranye utambaje basi ijya filme ya kandi inomira filme yande komezi filme yande ndakwaje filme yande muga manager filme ndakeneye ko mama ndakeneye kukinindi filme none wavuze ko manager adatanga amahera manager afashe ivyumviro ndagwaye ivyumviro filme bayiri kuri no busi je n'iciyumviro sivyo rega gasike abozo Jesse rokuza sependa kabiri gatanu indwi twagaragaje kuyaga byinshi na Lionnel ariko kurundi ruhande je cyarifuza kumenya beti mbega ibindi bikorwa biri inyuma Lionnel turifuza kumenya ati mbega uraduhaye full movie siko turakeneye muri no mode tugezemo nuvuga kuri no mwanya nuvuga mu makinyuma muri race harawe ibintu by'amaseri mbega ku ruhande Lionnel gwiwe bimeze gute Benishu nitubesha ndumwe tubesha abantu urabona ko ndi capable yo gukora seri uri capable Lionnel uri capable wow ariko man hari genye byago uvuga ngo uratsinze ko mugasanga kugira witsinde nukuri nimba ubibona Imana ibiguhezagire kuko nubundi uzozambye ati duca kujya nyene ubonye ndizera mbo ibigiye gukurikira turi kumwe twese bizokunda parce que ntabwo ari ivy'iwanje oya Lionnel ivyo ndiko ndakora ntabwo ari ivya Lionnel kabisa ni vya twese nakinye filme inyota y'umutima ku bintu bitandukanye inyota umuntu anyoterwa ibintu byinshi muzobibona muri iyo filme hama nimwabona ko bikwemeye ugadushemwe ibindi tuzobibandanya kabisa yego mpari ku bwanyu antuka murumva ko maze kubinda y'amafilme no kubinda ya jeje nyene no bishobora mugabo ukuboko kwanyu ndagukeneye ukuboko kwacu yego kurahari nk'uko kwamye guhari Lionnel amen kabisa kandi nizere ko bizogenda neza cyane ariko kurundi ruhande turifuza kandi Lionnel kuzokama tumubona muri vya bintu nyene mu vya bintu vyiza bimusarira umusaruro umva kandi navyene bizova muri twebwe bafana tutamushigikiye Lionnel burya ntazogera habujya hawe yifuza kugira sivyo naga Lionnel cyane gose tumushigikire cyane ndabibutsa kandi ko mwoja kugira subscribe kuri channel yiwe ni Lionnel ni N2 ni Lionnel film ugire subscribe no kuri Facebook ni Lionnel nibiginda vya Lionnel ko kutogira Lionnel filme byose ni nuvuga Lionnel ko kutogira Lionnel film ivyumviro biracatse kugira ngo tworohereza abafana kuko urazi yuko ari abafana usanga ivyo gusoma atari kirenga agumenyereye ryari ni nyene ya profile nyene amabona na akamaro ko twama tukuma mu vyabindi mbona ivyaba vyo nivyo
mugabo uragira Lionnel basi tu propose basi nk'umufana uragira basi Lionnel nka jewe basi birangora kumenya Lionnel bigira indavyo nzo amasanga nihenze ngangiye kuronda kuri YouTube Lionnel bigira indavyo kandi ari Lionnel film oya page mpindure page ya Facebook gire Lionnel film sawa na Instagram nimbo ikoresha na Twitter byose ariko je kibazo ncangira nkoresha nivyo ntazi Twitter ikora ibiki nicyo nyine novuga ni oya ndakoresha imo imo na Instagram yes novuga Lionnel novuga kajambo gatusa nutumirira novuga abafana na TikTok urayikoresha ndashimiye aba diaspora babinyigishije ubu bahwe yes ni Lionnel kajambo gatera umvuga utanga novuga nka conseil novuga mu bakinyi b'amareresi na n'abafana no mu bandisi novuga b'ibinyamakuru muri rusange abantu bose bari nyuma ya film ya industry ya 2005 ntashi ego ndatahije abafana banje bose kabisa aho bari hose bo baho Imana ibahezagire ndabashimira ego hama warumbagije ngo conseil otanga muri iyo mice yose mu bamenyesha makuru mu bakinyi b'amareresi mu bafana reka mbere ko bamenyesha makuru abamenyesha makuru cyo no basaba nitwubaka igihugu apana gusambura igihugu kabisa kuko twubatse igihugu byose biragenda neza niho baziga Benisho twatanguye filme mu bihe bitari byoroshe ababizi barabizi twatanguye kina filme batwiruka ko batugatura basuma turi ndaya turi mihimbiri kuri twatanguye kina filme baturekurira kwimbwa kuri hari abona bibwiye acavuga ngo uratangwe bya bindi byo kwiyemeza ngo ivyo bintu byo muza muri yemera sivyo ariko ndabishingira intaye parce que nivyo vyatumye mba Lionnel rero filme hariho abatama bayigwaniye kuva kera si twe twabitangwe kubigwanira oya hariho abaje bashikaho bashitse hariho abandi babandanije nkuko natwe tuzohagarika haza abandi babandanye ni shene hama kubaka igihugu nivyo vy'ingenzi ariko c'est dommage umwanya wose amatiku we yaba hariya biracitse kubiko tutotanga ibintu bimeze neza nimba Lionnel nakoze nabi nta utihenda abasha kabisa kandi Imana ishimwe kuko abapfasoni bakunda gutwara nishavu ryinshi sivyo tubatahure niyo ngabirana Imana yabahaye kabisa urumva rero natwe tureke guza turabifatishamwo ku nyungu zacu aba journaliste twubake igihugu muze twubake filme ndundi nimba mubona ahantu bitagenda neza nk'abakunda igihugu mpamagara tuvugane dutore inyishu kabisa nivyo nimba Imana yakwandike kuzoronka ababone besha ba views menshi nuko ntabwo izogihindura kabisa ico ni ku ruhande rw'aba journaliste aba journaliste Benisho tubazi ibibazo biba bishaka kubaka nimba ndakubwiye ngo jewe nta kintu na kimwe dupfa na Benisho ukabuzi neza ko tugipfa urandonse opportunité mbwira ngo Lionnel we warabwiye Benisho ati urimbwa nikimenya amenya Benisho yarabimbwiye hanje vuga ati ego vraiment byashitse mbabarira kabisa hama ico nosaba abasenaste nabo tureke kwishima tureke kwibona nimba uzi yuko utokina filme wewe wenyene ngo uyiheze nimba uzi ko uhamagara n'ujya mwana wawe ati ingo dukinane muha agaciro kuko ujya mwana wawe nimba ari umuhungu azoshima umukobwa wiwanje ndavuga ati sha uzi ivyo nakayagira rero twubake igihugu abasenaste baza baravuga amajambo ataja ntazi nibabireke tumenya aho tuba turi uko umuntu niwe yubahiriza hama kucerekeye abafana nimwe ba boss bacu kabisa reka kuza murateranya reka mbwire umufana ari ntazi ejo yarantirimukije no kuri nta wenzi umufana yego hama hariho abantu badandaza amakuru atariyo Benisho haja mbona nk'umusheri wawe sindamuzi ntanzi yego mwavuganye ibintu ukacibona agize screenshot arandungikiye ngo wabonye ivyo Benisho ariko arakuvugako Jafre akamemukira muri iyo nzira rega deja wamemukiye abagwemukiye ni wowe wawihemukiye kuba kuvuga ibitari byo agacagira screenshot Benisho wewe wenyene ni umuntu wa mbere utegeza kwishira ku karubanda kandi ni umuntu wa mbere utegeza kwiyubakira ntuje ku karubanda abafana reka kuvuga ivyo muba mutazi nimba wabitohoje hagara nk'umuntu twese dutegezwa gufana nivyo mugabo mubwiye ati aha hantu si vyiza
ndakunda kuvuga ikintu je suis star ubera umuco w'abandi turi kugira ubujyajya turi kugira iki hama abafana mumenye yuko uno musi bakunda filime zanje ndagezweho ndarenze ndaduza kabisa nimba maze kuduga abakinyi b'u Burundi nkavuga ati nije ndi hejuru habasigaye yuko subira hasi akaduga uwundi nibwo bukuru nyabwo kuko yataba bimeze nk'uko tokwamana president umwe umukameramani umwe byose bikamara ariko kubera ko uno musi sike yari kuri kamera hariho indi mupete w'umugenzi wiwe ejo sike nawe avuga ati haraje ndarushe ndashaje abisuyo wundi rero dukore bwa twubaka igihugu ntidukore bwa ngo duhomvyanye hama ikindi naco nagira mvuge na manager none VIP namwe ntaco mamusarisha pe oya nakubwiye ati Lionnel vuba ararekura filme yiwe kandi tuyitege ndaheza rero sinavuze wewe sawa manager ni muzana imitahe dukore man igihugu tugitagatisha kabisa nukuri hari ibintu abanyamitahe kabisa namwe bavuze ko bafisa amahera pana wewe uzurazana mikro kabisa ego hama ikindi naco ni Lionnel bigira indavye ndabakunda cyane sinama ngira Lionnel filme turakeneye kumenya Lionnel niyo two turahanisha right now turifuza yuko Lionnel atangura guhembwa kuri YouTube mpembwe turifuza ko Lionnel atangura kuronka umusaro kuko ari abantu bagukunda ariko bifuza yuko Lionnel agera ku indi step ko nuvuga handi hantu hanini cyane Lionnel sivyo none amen sema amen Shakira nturekure gumya wapi mu aze gupfucure kure kandi yo birabengura akunda kujugumira ugasanga wari kwibintu kazi ka gusanga ibiri wabifashe utabifashe neza ntumva ngena tangwe kumbesha igesi rakoze sebete kuri 5 nari kumwe n'umu brother novuga na kaka yangu novuga umuntu novuga je kubganje tuba tuvugana cyane novuga na cyane asa nukumenga yarantanguriye novuga muri journalisme yarafise byinshi cyane iyo banduta nje no bandamwigira ko byinshi cyane akambwira ati bijya Beni ibintu bikwiye kugwa gucya anye ibintu ni gucya niyo mpamvu uzumva no mu kiganiro tko ntashobora kugenda ndekuye atampaye conseil nenda gushimire cyane genda gushime mugabo nyongera kandi vraiment kamwe kanye kayi canke koka ahubwo je nkango cyabaye cyayiwe reka tazakongera novuga behind camera gusa abantu tubatumirira ko bagira subscribe kuri Lionnel film abantu bagira subscribe kuri Lionnel film ndababwira ati Lionnel film aho nyene kuri description musi nta mwanya wo guta basingirako kabisa urumva ni Lionnel yavuze ngo Lionnel film ivyo ni vya film Lionnel nkunda kwabwe ko ndimwe abantu babiri hama rero kandababwire na boss abantu bafise ama telefone ya nyanyaye yapfuye karibu sana ndabakore je nigeze publicité man umuntu wambere akora ama telefone atari mu escrow tuzinanye ni Lionnel wa mbere ntavyo nzi ko ndi wa mbere mugabo ndimwe nkunda kuvuga ko ndimwe gusa sinzi ndiko ndi wa mbere kuko nta klasema yakora ama telefone ndabona hama ndi mu réparateur de téléphone mobile nkorera kuri bata icubaza nimero E02 Umutima namwe amafone ntagipfa none cyane mareka gusarisha umuntu afise telefone yapfuye ni muzenda bakorira kabisa kuko nabagiye bakora amasandugu muragenda mukameraGanisho ndagutari inkuru twari ibubanza two dukora filme twa Kajembe yani poster ari abantu no kwima mvuga ati ngibiki nibi ari ubuzima ni ataye umuvye umwe two turagenda nyine two turenda location dukiniye nza numva ko barahari ngweka ko nuri kwimana ngo je ngurumva ngo namara yose ndayaronka ngo ndindira ngo isandugira ngo baraza kuyitora Rejo sasa mwimbi sanduku naingia na gasanduku canke n'ibindi bintu Chanda bachokoza umuze ni sanduku gushamwe umuntu uca ngurumva mwana ngo je nkura amasanduku ngo rero aje kunyishuta mama yangu urimvira umuntu akoze sanduku ngo rindira ngo nani apfa umuntu atira ni itaba umuntu nivyo arabona ko atira atagafuye ntagakira kanibwira abantu ama telefone yapfuye bayazana atarapfa cyane batumenagure baziza igese yakoze sebete kuri gatatu Benijo ndagiye publicité nanje wenzo guhakaza uzurakora kuri step media ndabashimiye kandabishe no kuri stat ndakoze kubimbwa Benijo anyemereye akazi mani guhezagire ukabumeshe amen turashima byose rero nzotangura ryari nawe utangura no munsi nyereka ikiganiro ca mbere niki nyene watu bakora rero
ndakora amatelefone y'ubwoko bwose n'abantu b'amanagere babiyemera bashika kuzizana original hama nkayitera nkayikora neza ugaca ugenda wicatingira kandi ucuvaho nyene mbere mu abone ubishatse ariko sinkunguva ugaca umereza amahera nkaca ndangene ushobora gukuramo makenya nkariha ikibanza nkariha inzu nkariha amaye y'umunyeshuri nkariha n'ivyo mfungura hacanshiramo n'ayandi nkacankora n'akandi gafilime ababose mwuba ndahejeje publicité nawe ko warusha yes wakuze sefide kuri 5 ndazima commentaire menshi baza kuvuga ati Beni no munsi waduhaye umwanya muremure cyane mbe bashikigariro turaza kukimara muraza kukimara niya buri kuroza amasahani niya buri kunovuga worashira gusa play gusa ajya kuri YouTube ndazi menshi basigafise novuga amaziga smart TV ziga zinini ura playinga gusa ugacura muri bufa yawe ukaguma wumvirize novuga message Lionnel yashitse kubashikiriza byo na Lionnel habura iminota 3 gura tugize isaha igana cyo tukize twavuganye byinshi cyane kandi ibyo twavuganye ikintu kinyoye cyane nuko harimo ibintu byinshi cyane byubaka amen sema amen tuzosubirayo nawe gutaha niwe gura subscribe kuri Lionnel Film no kuri Step Media 5 indwi ciao ciao ndabakunda cyane